Kaze kw'ihuro ryanyu Kabaza Web TV. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire, si ubwa mbere tumutumira hano mu kiganiro. Niwo musanzwe mumenyereye, ni umushingantahe Elvis Kwizera, ni umwe mu baserukira urwaruka rusanzwe rugwanya manda igira gatatu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Uyu munsi rero tuza kuganira nawe kugira ngo dushobore kumva imigambi bafise bashaka gushikako, hanyuma tuzobananya kandi n'ibiganiro turi kumwe nawe nyene, kuko imigambi twumva bafise ni imigambi itari mike. Reka rero tumuhamagare hano muri studio kugira ngo dushobore kuganira nawe. Kaze mushingantahe Elvis. Mwaramutse, murakoze kumpa ikaze. Ego mwaramutse kandi. Ego benshi barabazi nico musanzwe mukora, hariyo abandi basanzwe batabazi. Murashobora kwivuga mu majambo make canke kuvuga ico mukora mu majambo make kugira ngo dutangure ikiganiro? Murakoze. Benshi mu rwaruka dusanzwe tumenyeranye, ariko ku bandi bakumbure batasanzwe batumenyereye, jewe nkuko nabivuze nitwa Kwizera Elvis, nkaba ndi umwe mu rwaruka rwinshi cane gose rwiyamirije kirya kiringo kidahuye n'amategeko ca Petero Nkurunziza. Nkaba ngahanaje nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rw'amashirahamwe y'urwaruka rwitwa Rajebe Umuco, mu majambo yose ni Réseau des associations des jeunes Burundi Umuco. Ego tumaze kumva yuko mufise imigambi itari mike y'ivyo mushaka gushikako, bimwe bita mu gifaransa projet de société. Murashobora kutubwira mu ncamake iyo migambi iyo ariyo? Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Mu bisanzwe umuntu kugira avuge umugambi nuko aba manje kuraba kahise kiwe ahageze, hama akaca amenya niyo ashaka kuja. Umva rero uvuze imigambi ni muri kazoza gusa, ariko nta wovuga kazoza yirengagije kahise akubu, hama akaca araba inzira ari bufate muri kazoza. Nuko rero bivuga rero nibaza ko twofata ivyo bice bibiri, kumaza kumenya akahise ukumwe twebwe tukabona nk'urwaruka aho tugeze ubu, hama nico twifuza gushikako kugira ngo ejo habeho Uburundi twifuza butekanye, burimwo amahoro n'umutekano, bwubahiriza amategeko. Ego kahise ibyo dushaka kuvuga. Ego none muri kahise ivyo mu bivuga ko ni ibihe, akubu muvuga ko iki, hanyuma imigambi nayo muba mufise niyihe? Murakoze, ni muri iyo ntumbero nyene rero nibaza ko ikibazo gitomoye rero. Ego mu bisanzwe nababwiye yuko ndi umwe mu rwaruka rwinshi cane rwiyamirije kirya kiringo. Nkaca mvuga yuko urwaruka rwiyamirije kirya kiringo turi mu migwi myinshi, ivyo no kwita ama organisation atandukanye. Harimwo ama organisation canke iyo migwi imwe iri muri politike, yindi itaranira inyungu za politike. Umva niyo migwi mikuru. Mugabo iyo migwi yose twama tugerageza kuganira buri gihe. Urabona ko ubuhinga bwateye imbere kuva mu 2015 kugeza ubu. Murabona ko umwanya si muto, imyaka irenga 2. Ni byinshi tumaze kuganira cyane. Twarabonye ikibazo aho cadutse kuva mu kwezi kwa 4, aho umukuru w'igihugu yihaye ikiringo ca gatatu ku nguvu. Ico ni kimwe mu bibazo byashikiye Burundi, ariko kuri twebwe urwaruka saho honyene dufatira, nivyo twohomaza hagakemurwa ico kibazo, ariko twebwe dusubira inyuma cyane gose. Rero
wanashima guhera aho ujya mukuru w'igihugu yafata ubutegetsi kuva mu 2005 niho twohera tukaba twirinze kuja mu ikosa. Hari abakunda kuvuga ngo mu myaka imbere rwose mutayobewe bakunda kudondagura za 60, za 70, za 80, za 90 nonga handi muri kahise ndaze ko bari kuhavamoza kuba tubanza, ariko twebwe ahantu dushobora gushikayo kuko turemera amasezerano ya Arusha, turazi icyo bivuga ko mu mugambi wa CVR. Twebwe rero twaharanira amasezerano ya Arusha twongere tunayahonyange, nicyo gituma tutashobora kuja inyuma iyo tariki twaciye duhera mu 2005. Ego nivyo nkuko muriko murabivuga, nivyo turafise akabazo nyine kuri ivyo, kuko mwebwe nivyo muratanguriraho, ariko hari abatangurira mu myaka y'inyuma yo kwikukira ku Burundi. None ni kubera iki mwebwe mutaraba ugo ruhande rw'igihe kuvaho Burundi bwikukira? Murakoze kuri ico kibazo. Mu bisanzwe iyo usomye neza aya masezerano duharanira, udashizemo ukwiyobagiza, amasezerano ya Arusha yashizwe ku mukono mu 2000 yarakemuye ivyo bibazo byose. Gusa igitangaje nuko abari bajeje kubishira mu ngiro, inyuma yaho niba ahubwo duca bakwiye gufatwa canke kubazwa impamvu batabishitseko, kuko ayo masezerano y'2000 niyo yerekanye neza ingene ibibazo byose byabaye ku ico gihe bizokemurwa, na cane ibintu no kwita ubwicanye kumbure mu gifaransa ico no kwita crime, amacrime yagiye araba ingene azokosorwa canke azohanwa. Ivyo rero biri mu mugambi wa CVR. Umva ntitwosubiramwo inyuma kandi byarategekanije, ahubwo twoca tubaza gusa ati CVR ni kuki itakoze canke ni gute yokora kugira izokemura ibibazo by'inyuma, ariko twebwe ubu tuca duhera inyuma y'ico kiringo kuko niho amategeko by'ukuri bisomye atwemerera guhera. Ego hanyuma tugiye muri kazoza, imigambi mikuru mwoba mufise mushaka gushikako niyihe? Nagira mpere kwanza ku kiringo ca Nkurunziza kubashika. Nkurunziza akiza, mu bisanzwe intwaro Nkurunziza yaje kubera kubw'amasezerano yabaye mu 2000, niyo yategekanije ingene hategezwa kuba amatora abarundi bagasangira ubutegetsi, kuko byari byaragaragaye neza yuko ahanini injyane zo mu Burundi zari zihagaze kuri politike mu kugabanganya ubutegetsi, problème de gouvernance. Na Nkurunziza rero n'amatora yaje habaye guhagarika intambara biciye mu biganiro, hama rero barategura ukungene amatora yo tunganwa neza, hama mu 2005 hacaratorwa umukuru w'igihugu atowe biciye mu mategeko ariwe Petero Nkurunziza mu kiringo ciwe ca mbere. Hama demokrasi uko yari yateguwe neza mu 2010 amatora arasubira kuba nko kujya bitekanijwe, aratorwa neza ku mugaragaro kiringo ciwe ca kabiri. Hama turaza gushikana no kuri kino kiringo rero twebwe twemeza neza ko ari ca gatatu atarafite uburenganzira bwo kwitoza. Urenda ashobora guhera gatoyi muri ico kiringo ciwe, akiza twe abarundi baragize umwizero mwinshi, turemera ko intambara yaciye hagarara muri rusangi ku butaka bwo Burundi, nubwo hari hasigaye uburere bukeyi, mugabo nabo mu nyuma intambara yarahagaze burundu. No kuvuga ko ikiringo ciwe ca mbere tugerageje kora mu by'umutekano, ugereranije n'ibihe byari biheze, umutekano wariyongereye cyane, ariko hari ibintu byinshi rero byonokaye, byinshi cyane gose, na cyane kubyerekeye imibereho ya buri munsi muri ico kiringo ciwe ca mbere. Nk'akarorero turashobora kuvuga mu byerekeye iby'ubutungane, ndashobora kugaruka ku kumene nk'abantu babiri, abanyecubahiro babiri, Domitiano Ndayize na Kadege. Nkurunziza akija ku butegetsi, ingene yagize irementanya, arafata abo bategetsi abahora umwikeko, barahohotegwa, barakubitwa,
baratotezwa mu nyuma barezwa. Ivyo vyerekana yuko muri ico kiringo ciwe ubutungane ntibwigeze nk'ubu butungane bwigenga, ntibwigeze bwigenga, kuko iyo waba bwigenga ntibari gukora iryo kosa rikomeye gufata abanyacubahiro nk'uko. Ikindi naco turashobora kuvuga ubwicanyi bukomakomeye bwagiye burakorwa kuri iyo ntwaro yiwe. Ubundi ko ndavuga ivyo nonekaye ndibwira muri ko muravyumva, ubutungane ntibwigenga, ntibwigeze bwigenga. Mu nyuma ubwicanyi bw'agahoberabunwa ku bantu bose batavuga rumwe, nk'akarorero ndashaka kuvuga aba FNL bishwe ku bwinshi mu 2006 menga batagwa mu nzuzi baboshwe. Mu bwicanyi nabwo bikagaragara ko ari ubwicanyi bwari bwarateguwe, uravye ingene abo bantu bishwe ku bwinshi. Mu nyuma barahohotera umuntu uwo ari we wese atari muri urya mugambwe batavuga co kimwe, no kuvuga bari bafite umwidegemvyo droit d'expression mu byo bakora canke mu kwishira no kwizana mu mibereho yabo ya misi yose, yaba mu gukora ibikorwa by'umugambwe kandi ibindi byose byagendera ku bugombe bw'umukuru w'igihugu na cane hamwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo byose no guhohotera agateka k'abarundi. Twacha tuvuga ubunyonzi bukomakomeye bwagiye buraba, ibiturire by'agahomerabunwa byagiye birigaragaza, umuntu ataronka akazi adatanze igiturire, atakintu na kimwe umuntu yashobora kuronka kubera abikwiriye, ariko yabironka kubera ibiturire barinze gutanga. Ibyo byose ibintu twifuza ko byategerezwa guca bikosorwa kumbure mu bihe byategerezwa byaca bikurikira kuva kuri manda ikurikira. Hama turabona na bamwe bagiye baragandagurwa, nashaka kuvuga nka Ernest Mandirumva yagandaguwe n'inzego za leta, byaragaragaye neza ko bagaragandagwe n'inzego za leta. Uriko uraraba rero urabona ko iyo ntwaro ahanini yagiye irarangwa n'ubwicanyi buteye ubwoba. Hariho ikindi naco novuga ko byerekeye ku basanzwe bakorana no Burundi, les partenaires, les amis, abagenzi b'u Burundi, aho benshi bagenda barirukanwa, ugasanga abandi barababurabuje. Ndibuka nk'userukira ububirigi mu Burundi ngene yirukanywe. Hariho umukozi akomeye mu buserukizi bw'u Rwanda mu Burundi yirukanywe. Ugiye kuraba ikintu no kwita ama incident diplomatique menshi yagiye araba, muribuka no mu kiringo cakurikiye ngene nk'uwari yaserukiye ikintu kwita delegation ya ONU Samantha Power ingene yamaramajwe ku kibuga c'indege, ibintu bidakorwa mu bisanzwe. Mu nyuma urabona ingene inkuru nziza aho gushira imbere arabereye abafise ubushobozi bwo gukora ikintu kwita mu Gifaransa la médiocrité, niyo yashitse imbere. La médiocrité niyo yahaye ikibanza mu gihugu, imbere ababibereye by'ukuri bashobora guteza imbere igihugu kugeza n'iyi saha. Donc ibyo rero ni ibintu byinshi byaranze iyo ntwaro. Ntiba ntashize inyuma rero n'ubukene bw'ubuzi, badashoboye gushiraho imigambi y'iterambere ishobora guha akazi abantu benshi, urwaruka rwinshi rugaheza amashuri ntirushobore kuronka ubuzi. Ibintu byinshi byagiye birononekara aho abari bafite umwizero. Nubwo yafashe n'ikiringo ca kabiri ku bwacu ntiyaranakibereye, mugabo ko n'amategeko yabimurekurira yarasubira aragitwara, ariko abarundi bababaye cyane. Kandundura rero ni imanda igira gatatu, yaratubabaje cyane kuko ntiyari umukuru wese twari twizeye ko yogaruka, kuko twahuye n'amabi menshi mu gihe yariko aratwara. Iyi manda ya gatatu rero yaciye imbarutso kuri twebwe. Ni ukuvuga rero yuko ibyo byose mudondaguye nibyo muzoza mushira imbere kugwanya nk'ugwaruka rugwanya manda igira gatatu. Ego nuko rero mbona akanya katujanye.
tuzoja tuja muri detaye, sinzi ukuntu bivuga mu idonido mu biganiro tuzogiranira hanyuma, aho muzoza muratwereka kimwe kimwe uko muzohora ico mwateguye, ukuntu muzohora mubikora kugira ngo ibintu ubigende neza. Akajambo kanyuma. Akajambo kanyuma nibaza ko kuno munsi ni ntangamarara gusa, murabona ko mvuze igipande igice gitoyi cyane, ariko mu minsi iri imbere dushaka kubaha uburyo bwimbitse ibyo byose tubabwiye, ukungene byose byagiye birakorwa, ibyananiye iyo ntwaro yose. Hama mu majambo avunaguye tube nk'ugwaruka, twifuza rero uburongozi, nitugwanya gusa Nkurunziza, uwo wese yoza akora nkawe nka Nkurunziza, aza akora ibyo byose mpejeje kudondagura n'ubwo ncamake gusa, ntituzoshobora kumwihanganira, tuzoshimira mugabo yemere aho intange ishize. Tube nk'ugwaruka rero twifuza Uburundi buhagaze neza mu iterambere, buhagaze neza mu by'ubutungane, dufise ishusho ryiza mu makungu, igihugu cubahiriza kwita demokrasi, kureka umuntu wese akigenga mu byo akora, mu byo ashikiriza, mu vyiyumviro. Urumva ni ibintu umutegetsi wese yoza yubahiriza ubwigenge bw'abarundi, uwo wese tuzomushigikira, ariko uza ahohotera abarundi, uwo mutegetsi uwo ari we wese ntituzomwihanganira, tuzoguma twerekana akababaro kacu, gushika habona abategetsi bose bazoza baraza mu Burundi bamenye neza yuko ari ibintu abarundi batazosubira kwihanganira, na cyane cyane bisubiza inyuma cacu. Ego, naho azoba ari wo mu mugwi usanzwe urwanya leta, canke abo muba muri kumwe, ubu nabo nyene baje bakaza bakora nk'uko muvuga Nkurunziza ariko arakora, nawe nyene muzomugwanya. Twebwe nitugwanya izina ry'umuntu, tugwanya umuntu akora ibintu bitabereye binyuranye n'amategeko igihugu kigenderako. Urabivuze rero neza, no munsi ni Nkurunziza, ariko ba Nkurunziza aho igihe cyose bazogenda baragaruka, iyo bazoza bava hose, abarundi aho tugeze ubu ntituzobihanganira. Tusaba rero ko nabo bose kuja tegetsi bamenye neza yuko dukuyeho Nkurunziza hakagaruka Nkurunziza, nawe nyene amenye ko abarundi batazomwihanganira. Kuko na Nkurunziza muri kahise nawe nyene yari mu bantu bagwanya leta, murabona ko nawe tumugwanya, n'abandi rero bazoza baze biyubare rero kugira ngo ntibaze batware abantu babagwanya kuko amabi baba bariko barakorera abarundi. Ego, mushinga ntahe turabashimiye ku kanya kanyu. Murakoze. Ego, tuzosubira rero uwundi munsi tubananya n'ikiganiro cacu. Muzoduhamagara tuzobitaba. Ego cyane. Nuko rero inshuti namwe bakunzi mwamye muza gukurikirana ikiganiro cacu, nuko tuzosubira uwundi munsi mu biganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV. Naho ubutaha.